ntamanuka ngwino twiyobore muri twebwe manuka ngwino twiyobore tugire bashasha ngwino twiyobore ngwino ngwino iwacu mu mitima roho w'Imana ngwino twiyobore ngwino iwacu mu mitima roho w'Imana ngwino twiyobore. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Abari bahakoraniye barahava bamubaza bati, mbega Mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Abishura ati, ibyo kumenya igihe n'isango data yigeneye wenyine ubwiwe si byanyu, ariko muzoronka ubukomezi Mutima Mweranda azobazanira. Muheze rero muje kumbera ivyabona i Yerusalemu no mu Buyudeha bwose no muri Samariya, mugarukire iyisigarukira. Ahejeje kuvuga ivyo babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramupfuka ntibaba bakimubona. Bakiraho bahanze ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baza babona abantu babiri bambaye ivyambagwa vyera, bababwira bati, mbega abanyagalile, niki ko muhagaze murangamira hejuru? Uwo Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye nuko azogaruka. Abatumwa basubira i Yerusalemu bavuye ku gasozi k'Imizeti kabangabanganye na Yerusalemu. Hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato. Bashitseyo bacaburira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Barutolomeo na Matayo, Yakobo mwene Alfeo, Simoni umunyabwira na Yuda mwene Yakobo. Bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga, hamwe n'abagore barimwo na Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Iri ni ijambo ry'Imana. Kristo, kuri uno muhingamo turafise akanyamuneza ko guha ikaze umusaseredoti wacu, umusaseredoti wa twese, Herménégilde Coyitungiye, arongoye ikigo ca Bikira Mariya, ikirimba ca Bikira Mariya c'igikungu. Ne turaguha ikaze pati. Turaguhaye ikaze cyane hano muri foyer de charité, udusabikanirize ijambo wadutekereye muri kino kiringo, turi muri kino gisabisho cy'iminsi 9 cyo kwitegurira umunsi mukuru wa Bikira Mariya asamwe atagicumuro. Ufise byinshi cyane, wari ufise byinshi cyane gose, mugabo watwigoreye kuko dukunda, none Mukama guhezagire. None rero turakwakiriye, turi kandi turashize kumwete gose n'abatari ngaha bariko baradukurikirana kuri za Facebook, za Zoom, nabo turagukurikirana, turaguteze yompi. Umukama kuja imbere kandi turakirana yompi inyigisho dushikiriza. Umukama guhezagire, urakoze. Ego murakoze namwe patiri, murakoze bavukanye kunyakira, nciye nyene numva ko nisanze. None rero mu nkundire dusabikanye ibyo nateguye.
mbere yo kuza nagumye ngira nti twebwe igisabisho twagisozereye kuwa gatandatu. Ndazi ko abenshi muri mwebwe hariho abari baje ejo ku munsi w'Imana mu rugendo Mweranda rushemeza isamatagi icumuro rya Bikira Mariya. Rero aho babimbwiriye none ko ivyo nari kubabwira nabivuze kenshi, naho mvuga iki kuri uno mugoroba? Mumenyera mvuga iki? Mugabo ninasubiramwo ivyo navuze ntaco, usanga nyene mwese mutavyumvise, canke naho Mutima Mweranda akabaha ubundi buryo bwo kuvyumva gushasha. Nico gituma rero ndi ngaha, nkaba rero nkengurutse. Murakoze. Iri jambo ry'Imana narikuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa nk'uko mwavyumvise mu kigabane ca mbere, nahereye ku karongo ka 6 shikana ku karongo k'14. Ariko ivyo tugiye kuzirikana bija ntibihagaze kuri iryo jambo ry'Imana gusa, ariko turaraba nk'uko babinsavye ivyerekeye ubuzima bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, cane cane ingene atubera akarorero k'abagenzwa na Mutima Mweranda. Bikira Mariya akarorero k'abagenzwa na Mutima Mweranda. Jewe nubwo rero kandi naguma ngira nti none nk'ubu uye ubwo ngaha siho bari kubivuga neza abo ngaha muri VII Charité. Mugabo na jewe reka ngerageze tugire Kristo. Hariho umuririmbyi w'umufaransa nkunda, niwe rero agira ati, mbega ninde wundi yoshobora kunkundisha igisabisho, ninde wundi yoshobora kunyigisha kuvuga ngo dawe atari wewe Bikira Mariya. Ako karirimbo kanjemwo nta nubwo nari nagateguye, mugabo jewe umva karanyura. Naho muriko tutavuga Mutima Mweranda, mugabo nuko umuvyeyi Bikira Mariya aheza akadufasha mu nzira zacu zose z'ukwemera. Ako karirimbo yakaririmvye agira ati, qui peut bien mieux que toi refaire naître à moi le goût de la prière, qui peut bien plus que toi m'apprendre la vraie joie de dire notre Père. Murumva yuko guhera ngaho kuri jewe bimpa nyene kubivuga ndiko ndatangara. Nuko rero tugire Kristu. Mu gihe rero kuri uyu mugoroba turiko turasenga n'umutima ukenguruka ku vyiza Imana yaranguye muri Bikira Mariya, naje mwamaze kubibona, mpimbawe no gusangira namwe kuri uyu mugoroba ivyiza n'ingabirano muriko muravoma muri kino kibanza. Nibutse ko Bikira Mariya muri Bibiliya ariryo jambo ritumbereza iki gisabisho c'imisi 9 turimwo turiko turazirikana muri iyi misi twerekeza ku isamatagi icumuro rya Bikira Mariya. Ivyo navyo rero bigatuma twihweza n'umunezero mwinshi Bikira Mariya nk'akarorero kacu mu kumviriza ijambo ry'Imana, akarorero kacu mu kuryakira, akarorero kacu mu kurizigama, akarorero kacu mu kurigendera, eka mbere no mu kurimenyesha. Aho rero mvuze ivyo mumaze imisi muzirikana. Turabizi neza ko uko kurigendera, eka mbere no kurimenyesha, kuryumviriza, kuryakira, kurizigama, kurigendera, kurimenyesha, nta wundi ashobora kubidufashamwo atari Mutima Mweranda. Na Bikira Mariya nyene turiko turashemeza, ni Mutima Mweranda yabiranguye canke nuba birangura muri we.
niho rero kuri uyu muhingamo dushaka kuzirikana ingene Bikira Mariya ari akarorero k'abagenzwa na Mutima Mweranda. Bikira Mariya akarorero k'abagenzwa na Mutima Mweranda, kukaba nkako urukundo ruri hagati yabo, ni ukuvuga hagati ya Bikira Mariya na Mutima Mweranda. Sindinda kubibigisha, murazi ko ari urukundo rudasanzwe, kuko nta bandi bantu na bamwe ngaha ku isi bashobora gukundana nk'uko Mutima Mweranda na Bikira Mariya bakundanye. Nimwababona murabanzanira ndabihweze. Ngira ngo rero n'ubwo rukundo rwabo nirwo rushobora kudufasha gutegera ikinyegezwa c'isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya. Iryo samwa atagicumuro rya Bikira Mariya naryo nirindi banga ry'ukwemera, ni ikinyegezwa c'ukwemera. Papa Pio w'Ix yatangaje umuryango w'abakristu kuwa 8 Kigarama 1854, niho yatangaza avuga ati ivyo ahubwo n'umukirisu atokwemera ko Bikira Mariya samwa atagicumuro. Umva bamaze kugira ko gushinga ko ari ingingo y'ukwemera ko Bikira Mariya samwa atagicumuro, nta muntu aheza ngo asubire kubihinyuza. Ni imwe rero mu ngingo z'ukwemera zine zerekeye Bikira Mariya, ni ukuvuga za ngingo z'ukwemera twita dogme zine zihambaye muri ekleziya. Ni zine. Izo nazo zine ni izihe? Hariho iyuko Bikira Mariya ari uwasamwa atagicumuro. Hakaba kandi ivuga ko Bikira Mariya yagumye ari umubikira imbere y'ivuka rya Yezu, igihe cyo kwibaruka Yezu n'inyuma yo kumwibaruka. Ni ukuvuga yuko yamye ari umubikira, yagumanye ubusugi bwiwe, ubwigeme bwiwe. Mu gisabisho kiraho niho tuvuga tungo nkako ngo ivuka ryiwe ritaryoje ubwigeme bwiwe, rikabugira ariho bweranda, naho bihagaze. Hanyuma iyindi ngingo y'ukwemera nuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Hanyuma iya kane ko Bikira Mariya yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri. No kuvuga yuko ubu izo ngingo zine z'ukwemera, izo dogme zine nizo ekleziya yashize ahabona. Iyo umuntu ariko arasoma inama nkuru ya Vatikano ya kabiri muri ya nyandiko yayo Lumen Gentium, umuco w'amakungu, mu kigabane 8 niho bagerageza kutubwira irindi jambo abakirisi bipfuje kera ko naryo ryoshingwa nk'uko ari ingingo y'ukwemera nyene, ariba dogme ko Bikira Mariya ari umukandizi. Kuko bavuga bati Kristo niwe mukandizi umwe rudende, mugabo kandi aradusangiza ku bukandizi bwiwe. Burya rero naho batarabivuga abakirisi twebwe turavyemera. Nivyo? None ninde yohakana ko Bikira Mariya dukandira? Twebwe turavyemera, kandi rero ivyo rero nta na kimwe vyica. Ariko nk'uko tubizi nibi byose turiko turavuga abakirisu baravyemeye, barabibamwo, baravyishimira n'imbere yuko ekleziya ivyemeza. Ivyo byose rero nkagira nti ni igikorwa ca Mutima Mweranda. Iyo rero turiko turavuga ku yuko ari ingingo z'ukwemera izo dogme, hariho abaca biyumvira yuko ivyo ntibiri mu ijambo ry'Imana. Ivyo ni vya bindi vy'abasenyeri, ivyo ni vya bindi vy'abapatiri nyene babohera ku bakirisu. Tugire Kristo, ninde yayibaboheyeko? Ko nzi neza biva mu mutima wanyu. Nta numwe yayibaboheyeko. N'igituma rero atawabibaboheyeko nuko n'imbere yuko ekleziya ibitomora, imbere yuko papa ashinga akavuga ati iyi ni ingingo y'ukwemera ikwiye kwemerwa n'umuryango wose w'abakristu, biba vyamaze gutangura kera. Mbere ni vyose turiko turavuga, uri kurasoma ijambo ry'Imana umuntu asigara yatangara yibaza ati mbega none bari barindiriye iki kubivuga? Bari barindiriye iki kubivuga? Kwa abakristo bobo bamurikiwe na Mutima Mweranda barabibona, hanyuma rero bakaza barabizirikana buhoro buhoro, mugabo tukarindira yuko ekleziya ibishira ahabona. Turabibona rero cyane cyane iyo abahakana uruhara rwa Bikira Mariya yagize mugambi w'icungwa ry'abantu, bakunze kuvuga nyene ko ivyo bintu twemera ko bitanditse mu inyandiko nyeranda. Ariko ico no bamenyesha nuko rya jambo ry'inkuru nziza
riranguka no ngaha nyene hamwe Yezu Kristo yavuga ati ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi kuko wahejije ivyo bintu abanyabwitonzi n'abanyabwenge ukabimenyesha ibitazi ati niko dawe kuko ariko wabishatse ayo mabanga yerekeye umuvyeyi Bikira Mariya dawe yayahishuriye ibitazi uwo muco ni umengo banza kurasirako bamwe nyene umengo ni bitazi mwebwe rero mwarahawe kumenya ayo mabanga yerekeye ubwami bw'Imana mwarahawe kumenya ayo mabanga yerekeye umuvyeyi wacu Bikira Mariya jewe rero nogira nti n'amabanga yerekeye Bikira Mariya Imana yarayiheshije abigira abanyabwitonzi n'abigira abahinga iyahishura twebwe tumeze nk'ibitazi mu maso yabo. Nico gituma rero niyo tuvuze ivyerekeye ingingo z'ukwemera zatangajwe na Eklezia nabivuze ntiziba zavuye mu kirere, haba kuvyerekeye isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya, haba ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, ko Bikira Mariya yagumye ari umubikira canke ko yorijwe mu ijuru umutima n'umubiri. Ivyo abandi bemera bamya bifise muzirikanyi wabo kuko basomye ijambo ry'Imana bakarizirikana, bikabonekera kugenerero bagiye baramushemeza gose, bakabona akamaro Bikira Mariya bafitiye mu buzima bwabo. Mu yandi majambo ko bari barategere neza ko Bikira Mariya ari umuvyeyi yasamwe atagicumuro, bari barategereye neza ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Mbere duhereye no kuri Elizabeth. Elizabeth ntiyari yabitegeye ko Bikira Mariya nyina w'Imana, ntiyari yabitegereye, ntivyanditse muri Bibiliya. None nuko kandi bari barategeye ko yamye ari umubikira, barategereye ko rijwe mu ijuru umutima n'umubiri, aganje kumwe n'umwana wiwe muri vya bisabisho vya kera ko bamye bamunaza mwamikazi w'isi n'ijuru. Nukuvuga ico n'ikinyegezwa baba bategerekera. Hanyuma rero Eklezia ikagira iti nukuri ntimwihenze kuvyemera, ahubwo rero ni muvyemerere mu bishimangire. Nuko natwe kuri uyu mugoroba bavukanyi dusabe uwo mutima mweranda nyene aba ari watwigisha ibirora kuri Bikira Mariya tugiye kuvuga, kuko nanone nta wundi yomenya Bikira Mariya ngo anganye n'umukunzi wiwe mutima mweranda. Niwe azingene Bikira Mariya yuguruye umutima wiwe ngo amwakire, niwe azingene Bikira Mariya yamagamburuka ivyo amwosha. Mutima mweranda niwe azi neza ingene Bikira Mariya ariwe karorero kacu, kugira ngo dushobore gutahura ingene Bikira Mariya we karorero kacu kabagenzwa na mutima mweranda. Turabe intambwe ku yindi ingene mutima mweranda yagiye arayobora Bikira Mariya mu buzima bwiwe kuva Imana imwiyumvira gushika mbere avyagizwe no mu buhigwe bw'ijuru. Ubwa mbere rero duhere ku isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya nyene. Duhere ku isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya. Igikorwa ca mbere mutima mweranda yakoze mu buzima bwa Bikira Mariya ku bwanje gitangurira ku isamwa ryiwe atagicumuro. Nico gituma abantu tutigera tubitegera bikwiye, kuko ni igikorwa ca mutima mweranda nyene kandi kiraturengeye. Igihe cose tuzosanga turiko turakekereza ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro, tuzoba turiko turakekereza ububasha bwa mutima mweranda, kuko mutima mweranda we yareremba ku mazi igihe cirema, niwe yahaserutse aho Bikira Mariya yasamwe atagicumuro mu mbanyi ya nyina wiwe ari we Ana. Kuri uyu mugoroba muhava mumbaza muti mbega ivyo vyashobotse gute ko yosamwe atagicumuro kandi yavyawe n'abavyeyi nabo banduye ico gicumuro c'inyanduruko? Kumwe nyene Bikira Mariya baza umareka agwira ati mbega ivyo bizoshoboka gute? Namwe muti vyashobotse gute? Inyishu uyitanga si jewe. Uyitanga si jewe, ni mutima mweranda we nyene yerekana ko vyose bishoboka, yerekana ko vyose bishobora kuremwa bivuye mu busa. Iyo tuzirikana amajambo Papa Pio w'icenda yakoresheje mu gutangaza iyo ngingo y'ukwemera, biradufasha rero gutahura neza ivyo ndiko ndavuga, no kuvuga ingene mutima mweranda yabigenjeje kugira ngo ashobore
gutunganya iremwa rya Bikira Mariya akaritunganya atasamwe atagicumuro. Sindabivuga muri ayo majambo Papa Pio yakoresheje ko yohava atujana kure, mugabo ndabivuga mu yasa nayo dukura mu prefasi yo ku munsi mukuru w'isamwe atagicumuro rya Bikira Mariya. Muze muyumvirize nihagira ko inkuka y'imisa iherezwa. Bavuga ngo nkako Bikira Mariya muhimbazwa waramukingiye umwanda wose w'igicumuro c'inyanduruko, kugira ngo mu kumutera iteka ry'umwuzurira utegurira umwana wawe umuvyeyi amubereye, wongere umenyeshe intangamarara ya Ekleziya ariyo mugeni atagira gahonzi w'uno mwana wawe. Nkako uwo mubikira mweranda cane wamugeneye kwibaruka umwana wawe, wa mwagaza atagira gahonzi ukura ibicumuro. Ayo n'amajambo dusoma mu prefasi y'umunsi mukuru w'isamwe atagicumuro rya Bikira Mariya. None gamunyumvira niho none ko mwahawe n'uburyo bwo kwiga amashure, mukiga neza mukamenya ibintu n'ibindi, ari mwebwe mubigira umwana w'Imana atagira gahonzi kandi azoba aje gukura ibicumuro igihe aziye ku isi, mwebwe mwumva yari kuja mu mbanyi yanduye? Ntimwumva ko hari kuba harimwo ico bita contradiction? Ubwa mbere aje gukiza igicumuro c'isi, hanyuma acaja mu mbanyi yanduye? Ntibikunda. Nico gituma rero Mutima Mweranda abwiza kumutegura imbere y'igihe abo wa mbere akingiwe igicumuro cose, kugira ngo ashobore kwibaruka uwuzuza gukiza ibicumuro vy'abantu, umwagazi w'Imana ukura abantu ibicumuro. Ico gikorwa rero cyo gukingira igicumuro cose Bikira Mariya nticyari gushoboka Mutima Mweranda atarimwo. Muti none ijambo ry'Imana riradufasha kubitegera? Bien sûr. Mugira gusa nyene ngo ni ivy'abantu ngo baba barose? Oya, vyanditse mu ijambo ry'Imana. Gende muzirikane inyigisho z'abahanuzi zitegura ivuka rya Yezu Kristu, na cane cane umuhanuzi Izaya n'umuhanuzi Sofoniya. Nta nkeka muzokumva yuko badufasha gutegera neza ikingirwa ry'igicumuro cose Bikira Mariya ingene yakinga ico gicumuro cose. Nanje rero numwimenyerezo ndabahaye, murazi ko nitwabivugira ngaha vyose mu kanya dufise, namwe muraheza mugende musome cane cane muhanuzi Izaya mu bigabane vya 60, 61, 62, muzoheza mutegere. Musome rero mufise bwa bwenge Imana yabahaye muri bwa bwitonze bwanyu, muheze mutegere vy'ukuri ko abo bahanuzi babuye ivy'Imana yari irategekanije kera ko muvyeyi Bikira Mariya azokingirwa igicumuro c'inyanduruko. Ndababwira amajambo makeyi ahanditse muri Izaya 61 akarongo k'icumi, handitswe ngo nzonezerwa cane mu Mukama, umutima wanje uhimbagwe n'Imana yanje, kuko yansharije n'ivyambagwa vy'urukiza, akanyambika umutamana w'ubutungane, nka kurya k'umugeni yitatse udusharizo tw'agaciro. Aho rero ahandi naho uyo muhanuzi nyene akavuga ngo uzoba urugori rukayangana mu y'Umukama, uba igitako c'ubwami mu biganza vy'Imana yawe. Izayi 62 akarongo k'umunani. Igome abantu barashobora kuvuga ko ayo majambo ayaga igihugu c'Imana catabarutse, bati oya, umva nk'ubu uhuye n'umuntu atavyemera azavuga ngo yangu ivyo ngo umuhanuzi Izaya ngo yavuga Israeli. None wewe Israeli yabura nde? Israeli kuko muri Bibiliya ifashwe nk'umunega w'Imana nyene, nivyo. None Israeli yabura nde? Israeli yabura Bikira Mariya, yabura Ekleziya, yabura Bikira Mariya. Ibuvuga ko Israeli yatabarutse rero ko umuvyeyi Bikira Mariya nawe yakingiwe umwanda wose w'igicumuro, naho iyo nyigisho ihagaze. Nuko rero niho umwigisha umwe yari karigisha avuga ati
nta gitangaje kubona hamye hariho umugenzo muri bamwe twita les pères de l'église bakita nyina w'Imana ko ari mweranda rwose, ko atagira iceyi na kimwe, ko atagira n'igicumuro na kimwe, kuko yibumbiwe na Mutima Mweranda akamwigirira ikiremwa gishasha. Yibumbiwe na Mutima Mweranda akamwigirira ikiremwa gishasha, kuko urumva uwo bari babumbwe ubwa mbere yari yagize ikiremwa gishasha, yari yacafuye, kandi acafura ku buryo nyine ubwo bucafu budashobora kumuvako rwose. Bisaba rero yuko kugira ngo haboneke uza kudukiza, Imana isubira kubumba ikindi kiremwa gishasha citwa Bikira Mariya, iraheza imukingira iceyi cose. Mu nkunde rero iryo jambo ndarigeze ngaho. Iyo ni ntambo ya mbere duhejeje kumva yingene Mutima Mweranda ari mu buzima bwa Bikira Mariya kuva nyene Imana ikimwiyumvira mu mugambi wayo. Ubugira kabiri, igihe cibugwa ry'umukama, Bikira Mariya yabaye uwa mbere nyene yahawe ingabirano za Mutima Mweranda. Aho naho turashobora kubisoma muri Luka ikigabane ca mbere guhera kwa 26 gushika kwa 45, aho tubona igihe marayika agenda kuramutsa Bikira Mariya, tukabandanya n'igihe Bikira Mariya agenda kuramutsa Elizabeti, kuko ndabibona mu bumwe. Byarampimbaye cane kumva nshobora kuza kuyaga ibi vyiza vy'Imana vyerekeye Bikira Mariya. Mugabo ako gahimbare nagize ntigasumba gahimbare Mana Data we soko ry'impuhwe zose, yuko ukwigira umuntu kwa jambo yashatse ko gutangurirwa nuko Bikira Mariya uwo muvyeyi yabigenewe abanza kwemera, ku buryo nk'uko habayeho umugore yaterereye umuganda ku gikorwa cazanye urupfu, muri ubwo buryo nyene habwirizwa kubaho umugore atanga umuganda mu gikorwa cadusubije ubuzima. Ivyo rero nukuri kwigendera ku rugero rudasanzwe kuri Bikira Mariya nyina wa Yezu, ko yahawe inema zidasanzwe n'Imana kugira ngo imutegurire igikorwa gihambaye nk'ico, nk'uko twaduhejeje kubizirikana. Ejo nari kuri Radio Mariya, sinze rero umukirisu yarungitse message abaza ikibazo, mbega yabajije ngo iki, ngo ni kubera iki ngo Bikira Mariya ngo ni kubera iki Imana yahisemwe uwo mukobwa gantuzewe kandi hariho n'abandi bakobwa benshi. Tugire Kristo. Ico bacita jalousie. Usanga nyine nimba yicaye ahantu yambega kubera iki jewe Imana itampisemo ngo mbe nyina w'umukiza. Ariko nishuye mvuga nti uraraba neza, umwe wese afise ico yatorewe. Bikira Mariya yatorewe kuvyara umukiza kandi ashikira urukiza, nawe watorewe ikindi. Bariya abakobwa bose bahariya i Nazareti bajya batorewe ikindi kintu tutazi, tuzobasanga mu ijuru. Bamwe niba babikoze neza ivyo batorewe. Bikira Mariya ico yatorewe yakiranguye neza, nivyo rero nawe rero ico watorewe kirangure neza. Mutima Mweranda gufasha ukirangure neza, ntugume wishinga baza ati ni kubera cyataje yatoye ngo mbe nyina w'Imana. Oya, ivyo reka kuvyibaza, sigaho ntunkwegere. Ego rero iyo turiko turasoma iyo mirongo y'ikigabane ca mbere c'inkuru nziza ya Luka Mweranda, duca dutahura yuko n'ubu nyene atwereka ko Bikira Mariya ariwe yabaye uwa mbere mu kuronka ingabirano za Mutima Mweranda. Turasoma tuti Mutima Mweranda azokuzako, maze ubasha bwa rudasumbwa bugutwikire. Nico gituma uzovyara azoba Mweranda kandi akitwa mwene Mana. Kuva kuri iyo sango nta muntu n'umwe afise ububasha, yaba uwo kw'isi canke uwo mw'ijuru, yaba uwo mu kuzimu, yaba mu Isilamu canke mu Katolika canke mu Protestani, yaba usenga kiranga canke atamusenga, nta muntu n'umwe afise ububasha. Muravyumva? Nta muntu n'umwe afise ububasha bwo gutandukanya Bikira Mariya na Mutima Mweranda.
nta n'umwe. Kuva icyo gihe umumarayika Gaburiyeli aje ku izina ry'umukama akumubwira ati mutima mweranda azokuza ko maze ubasha bwa rudasumbwa bugutwikire, nicyo gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Icyo gihe rero yari mariage parfait. Rama y'amajambo mwebwe abubakanye tubavugira ko Yesu yabidutumye tuvuga ngo icyo Imana yifatanirije ntihagire umuntu n'umwe agitandukanya. Kuri Bikira Mariya no kuri Mutima Mweranda ndabivuga kandi ndabisubiriye, nta muntu n'umwe yaba umurokore yaba mwene data canke mwene mama, nta n'umwe afise ubwo burenganzira bwo gutandukanya abo basheri babiri, nta n'umwe, kuko ivyo vyagizwe na Mana mushobora vyose. Nico gituma rero hari umutama yitwa, sinzi uko umutama gose mugabo yitwa Kantaramesa yama yigisha ari Vatikano. Niwe yagize ati niwe ushaka gufata ko Bikira Mariya na Mutima Mweranda batandukanye, utegerezwa rero gutandukanyamwo kubiri Kristo uzoca umucamwo kabiri. Ego uzoca umucamwo kabiri kuko wenyene ubwiwe muri Yesu Kristo ubunywanyi bwa Mutima Mweranda na Bikira Mariya niho bwarangukiye ibihe bidashira. None rero mugasanga mushaka guhimbagura Yesu Kristo, nakazi kanyu ntimuze mumbaze. Uwo muntu wese yumvira ko ashobora gutandukanya gucamo kubiri Yesu na Bikira Mariya na Mutima Mweranda, azuba ariko aracamo kubiri Yesu Kristo ariko aramucagaburamo kubiri. Nico gituma rero mbere akenshi abamaze gutahura bagira bati woshobora gukunda Yesu Kristo ukanka Bikira Mariya canke ukamufata uko wishakiye, ariko muri ico gihe n'uwo Yesu ntushobora kumukunda bikwiye canke ngo umuhiteka bikwiye. Nagira ndababwire yuko naho umuntu yovuga izina rya Yesu neza na neza mugabo akiyobagiza Bikira Mariya, nukuri uwo Yesu ntashobora kumushemeza nk'uko bikwiye, ntashobora kumuhiteka nk'uko rikwiye, kuko aba yansi igikorwa cagizwe na Mutima Mweranda. Kukaba nkako rero Mutima Mweranda ntaba kivugira muri uwo muntu, bisigura yuko abatihweza neza Bikira Mariya birabagora gose vy'ukuri kuba abagenzwa na Mutima Mweranda nk'uko bibereye. Mwebwe rero murahiriwe kuko mutari muri bene abo bantu. Muri ico kiringo nyene kandi turabona Bikira Mariya amaze kuzura Mutima Mweranda ingene agenzwa nawe, arahindura rero, arahindukirana ko nawe rero ko amaze kumubakura akamushira abandi. Iyi nkuru nziza nyene ya Luka nababwiye itubwira abakozwe ko na Mutima Mweranda kubera bahuye na Bikira Mariya. Uwa mbere yakozwe ko na Mutima Mweranda ni Elizabeth mwene wabo. Bikira Mariya tugire Kristo. Hari ikindi kibazo bambajije ngo mbega Bikira Mariya yarafise abandi bana bavukana? Bahora babaza ngo Yesu yarafise abandi bana bavukana. Mugabo cette fois bambajije bati mbega Bikira Mariya yarafise abandi bana bavukana? Harabo muranyumvira? Nakigeme k'ikinege. Nico gituma Yohakimu n'Ana nabo batanze ishikano. Nibyo? Nakigeme k'ikinege. Naho urumva bavuga ngo Elizabeth mwene wabo turazi yuko ari muvyara we. Ni muvyara we nyene. Mu Gifaransa bandize Elizabeth ta cousine. Nibyo? Nuko rero akaragaciyemwe. Nari kumvuga nti rero Bikira Mariya yakize kwinjira mu nzu kwa Elizabeth, aramusanganira, barahoberana, yambi kumwe abajeno ngabo bigira yambi. Ico gihe nta covid yari ihari, nuko
ubwo nyene Elizabeth yuzura mutima mweranda, atangura kuvugishwa ntuzewe, atangura kuvugishwa avuga amajambo akomeye agira ati mu bagore warahezagiwe, mbere n'umwana wibungenza arahezagiwe, mbega iryo teka yuko nyina w'umukama wanje zakundamutsa ndaritewe niki? Ntabaramumbarire. Ubwo none Elizabeth, none ko hari muri ako kanya nyine yaraheje guhura n'umumarayika, naho yaramaze gusama inda ya Yezu, yari bwaboneke? None Elizabeth yabibwiwe nande ko yibungenze atacaravuga? Mutima mweranda. Kandi uwo mutima mweranda umwe nyene yatwikira Bikira Mariya, ni nk'uko umengo muri ico gihe cyo kuramukanya Elizabeth yari karamwaspira kugira yinjire ashike no mu mbanyi yiwe, ari wa muhungu yitwa Yohani Batista. Aho rero iyo umuntu ariko arahazirikana arumva yuko ari igikorwa gihambaye ukuntu Bikira Mariya agenzwa na mutima mweranda. Ni igikorwa ca mutima mweranda. Hanyuma rero ahandi naho uwundi yariwe ayo mahirwe yo guhura na Bikira Mariya n'umutama Simewo. Mutama Simewo ngo Yerusalemu naho hari hasanze umuntu yitwa Simewo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi mutima mweranda yari kumwe nawe. Mutima mweranda yari yamumenyesheje ko atazosanda batarasanganira uwasizwe n'umukama, ngo niko kuza mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima mweranda, aje guhuza abo bantu babiri, aje gusanganira Yezu, Mariya na Yosefu. Ahubwo rero nyene sinari bwavuge Yosefu ntuzewe, nawe ko ari we wundi yabaye attiré par le Saint-Esprit, yari muri Bikira Mariya. Sinzi ko ntari bwamuvuge, murambabarira. Mutima mweranda ataramuvugiramwo, mutima mweranda aramuvugiramwo Yosefu. Yaratanguye kwiyumvira ati mbega Mana yaje ngiye kubigira gute ko je ngowe uwo mukobwa nareheje, none ivyo bintu navyo bimushikiye nibiki? Ngo agira amuhebere mu mpisho, ngo agira amuhebere mu mpisho. Nuko ariko mutima mweranda rero araheza aciye ku marayika Gaburiyeli aramubwira ati oya muhu uratomboye. Erega iyo ndafise ni ya mutima mweranda, wumva utaharashe? Ugira umuhebe, wowe ntiwo muheba. Uratomboye. Ego. Niho rero ngira nti ico bitwigisha ni iki? Turagaba nihaba hariho umukristo mu gatolika yoba yahebeye Bikira Mariya mu mpisho. Bariho abakristo ba gatolika bahebeye Bikira Mariya mu mpisho kubera ko kumbure bumvirije inyigisho zitarizo zerekeye Bikira Mariya, kuko nazo zirakwiragizwa hose, bakaguma bagira amadidane ngo mugabashe ngo ujya muntu ngo ivyo yambwiye, ujya mu pastor ivyo yambwiye nivyo sivyo. Ukaba rero warahebeye Bikira Mariya mu mpisho. Ndagusavye kuri uyu mugoroba ijwi ry'umumarayika rikuvugiremwo, rikubwire iti uratomboye kuvise Bikira Mariya. Iyo ni iteka ridasanzwe. Utahure ko Bikira Mariya yuzuye mutima mweranda. Iyo ndafise ni ya mutima mweranda. Bikira Mariya yuzuye mutima mweranda, ntumugishe. Rero Bikira Mariya ari we karo k'abagenzwa na mutima mweranda. Nta kuntu twamushira ku ruhande hama tuvuge ngo natwe dushanga ngo kugenzwa muri mutima mweranda ntibikunda. Impossible. Ivyo naho ngo rien n'est impossible à Dieu. Naho bavuga ngo rien n'est impossible à Dieu, ico ntigikunda, n'Imana ntigishobora. Bunja na genda rinda. Ariko ndavyemeza n'Imana ntigishobora cuko umuntu ashira ku ruhande Bikira Mariya ngo acavuga ngo aragenzwa na mutima mweranda. Murahagabira rero. Aha kandi sinzi naho nabamvuze erezi iyo noriciribwa izosi. Ego borica. Nuko ubugira gatatu Bikira Mariya ayaga ivyiza mutima mweranda yamugiriye. Ndabatera inkuru. Jewe nararyohewe umunsi umwe mbonye amajambo umuntu yitwa Luteri yanditse arora kuri Bikira Mariya. Luteri murabizi vyiwe, ariko sivyo nshaka kuvuga, je ndiko ndavuga Bikira Mariya.
ayo majambo nasanze muri iyo nyigisho y'umutama Cantalamessa Raniero. Haya ni inyigisho meditation yatanze itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2019, ariko arafasha kuzirikana ivyerekeye Bikira Mariya, avuga yuko ariwe mu karismatike wa mbere. Niko yavuga. Niho rero yavuga ngo na Luther yaravyanditse ngo muri rwa rurimbo rw'uwe Magnificat ni igikorwa c'igitangaza ca Mutima Mweranda. Kugira ngo dushobore, ayo n'amajambo rero ngo yakoresheje, kugira ngo dushobore gutegera neza urwo ruvyino rweranda kuko ninahaza Imana, birabere ko tuvuga inyene Bikira Mariya ayaga ivyo yabayemwo ari kumwe na Mutima Mweranda, iyo experience yagize ari kumwe na Mutima Mweranda, we yamurikiwe akongera akigishwa na Mutima Mweranda, kuko nta muntu numwe yotahura neza Imana canke ngo ategere ijambo ryayo nkuko bibereye kiretse abihawe na Mutima Mweranda wenyene ubwiwe. Ariko kuronka ingabirano ya Mutima Mweranda nukumva ivyo arangura muri wewe, ukamwibonera, ukamwumva, ukamwiyumvamwo. Mutima Mweranda yigisha mu kukubamwo mu vyo uri kurakora, nkuko woba uri mu ishuri ryiwe, ku buryo utari muri ryo ivyo wokwiga vyose vyobara amajambo mpfagusa. Kubw'ivyo rero, kuba Bikira Mariya yarumvise muri uko Imana yakoze ibitangaza, naho we yaraciye bugufi ari mworo kandi badakunda gushemeza, Mutima Mweranda aramwigisha iyo ngendo imwerekeza kwitunga hamwe n'ubwo bwitonzi bimwumvisha vy'ukuri kw'Imana ari we Mukama ahimbagwa no gukirutsa abifashe ruto agakura ku ngoma abiganje. Uko Bikira Mariya yarahawe na Mutima Mweranda kubitahura. Bikira Mariya niwe karoro kazima kuko kuboregwa na Mutima Mweranda mu rupfasoni. Ivyo ni Luther yavyanditse. Ngo akaroro ko kuboregwa na Mutima Mweranda mu rupfasoni. Kararyoshe. Ego, nuko rero dukora muri amajambo ko Magnificat ari ururirimbo rwohejwe na Mutima Mweranda. Batubwiye yuko Bikira Mariya yariboneye Mutima Mweranda, Bikira Mariya yariyumviye Mutima Mweranda, Bikira Mariya yarabaye uwiyumvisemo bwose Mutima Mweranda. Bikira Mariya niwe ashobora kumva inyigisho ya Mutima Mweranda, yarashoboye kumva ibitangaza Mutima Mweranda yakoze mu buzima bwiwe, araheza arabiyaga muri rujya ruririmbo Magnificat. Ubwo none twebwe turashobora kuyaga vy'ukuri ivyiza Mutima Mweranda yakoze muri twebwe, canke naho turashobora kumva ko Bikira Mariya kubera nyene ivyo Mutima Mweranda yatanguye mu buzima bwiwe, natwe ashobora gukorera ibitangaza muri twebwe. Tumaze kwiyegereza umuvyeyi Bikira Mariya, tukumva ko Bikira Mariya ashobora gukorera ibitangaza muri twebwe. Ubugira kane, igihe ca Pentekoti ni kindi gihe kidasanzwe kitwereka ingene Bikira Mariya arakaroro kabagenzwa na Mutima Mweranda. Ni ca gisomwa nabasomera mu ntango mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Iki gihe nico kindi kimeze nk'igisubiramwo ivyabaye igihe c'iburwa ry'umukama. Ndabigereranya umunsi wa Pentekoti n'umunsi w'iburwa ry'umukama, nivyo bihe ngerageza kubangabanganya. Ariko nungaha nyene ukoroka Mweranda yavyanditse kuburyo bisaba ubwenge budasanzwe bwo kumenya aho Bikira Mariya atandukaniye n'abandi bari bahuriye mu iryo koraniro. Sinze ko mwumvise ingene yabivuze, erega reka arabivuga n'ababisoma baca basoma nko kumengo ni ibintu bisanzwe. Urumva ngo harimo n'abagore, ngo na Mariya nyina wa Yezu niho yarari. Baca muvume ngo ni ibintu bisanzwe. Oya, si ibintu bisanzwe. Kuko urumva niho nyene vyugariye. Ako kantu nyina wa Yezu karahambaye. Kuko benshi no bafatira bagatangura kuvuga ivyo batategereye neza. Mbega niko iki umwanditsi yavuze ko aho hantu hari abagore, agaca yongera ko akamuvuga mu izina ngo na Mariya nyina wa Yezu. Kuko Bikira Mariya ntari mu gwinshi, arafise iteka yisangije rihagaze nyine kuri uko kuntu ari nyina wa Yezu. Hanyuma Mweranda tubwira uko Mutima Mweranda
bari bagiye kurindira ari mutima w'umwana wa Bikira Mariya. Mu kuvuga ngo nyina wa Yezu, ni ukuvuga uwo mutima mweranda aho bari bagiye kuyugaranira ngo barindire mutima mweranda, ni wa mutima wa Yezu umwe yabemerera, sivyo? None umwe yabemerera. Nicyo gituma rero kuba yavuze ati nyina wa Yezu ni ikintu gihambaye, ikintu gihambaye gose. Ubwo rero bavukanyi byose bigasigura ingene hagati ya Bikira Mariya na Yezu, nako hagati ya mutima mweranda na Yezu hari ubucuti budacika bushingiye kuri Yezu Kristo, nk'uko nabivuze kare. Muri credo, muri cya gisabisho ca ndeme tuvuga ngo yasamwe inda, hanyuma ngo oya bisubiremwo gose, yasamwe inda, murakoze cyane, murakoze cyane. Yasamwe inda ku bwa mutima mweranda vyagwa na Bikira Mariya, ku buryo rero kuba Bikira Mariya ari mu isenakuro ntariyo nk'abandi bagore bose Luka Mweranda yavuze, naho umengo yabivuze mu kivunga, yarahinyitse, kuko agaciro ka Bikira Mariya gahagaze nyene kuri iryo teka ry'uko ari nyina wa Yezu Kristo. Aha rero niho rero tubonera kandi ingene Bikira Mariya ari akarorero k'abagenzwa na mutima mweranda. Igisabisho ciwe hagati y'abatumwa nico gishobora guhamagara mutima mweranda ku buryo budasanzwe. Hari amajambo akomeye abahinga mu vya teologiya bakunze kuvuga asa n'aya ngo nk'uko mutima mweranda yatwikiriye Bikira Mariya igihe cyo kwigira umuntu k'umwana w'Imana, niko kandi yasubiriye kumutwikira ari kumwe n'abatumwa mu isenakuro ngo havuke ekleziya. Uko kubangabanganywa rero ivyo bihe bibiri kurahambaye cane, kuradufasha gutahura neza ico Bikira Mariya ari nk'ugenzwa na mutima mweranda, maze rero bikatwereka uruhara afise mu mugambi Imana yashizeho wo gucungura abantu. Ngeze ku gace kagira 6, ivyamwa vya mutima mweranda mu buzima bwa Bikira Mariya. Ntidushobora kubona neza byose, hariho bimwe bimwe ijambo ry'Imana tubwira ingene ya Bikira Mariya yabayeho, ingene yakunda gusenga, akagira ingendo nyeranda, nuko n'igihe Yezu yazimira ingene yakira ijambo ry'Imana akarizigama n'ibindi. Ariko rero kuvuga ivyamwa vya mutima mweranda mu buzima bwa Bikira Mariya, ivyo byose twavuze murumva yuko bimwerekeye. Iyo turiko turavuga ivyamwa vya mutima mweranda, na cyane cyane dufatiye akarorero ku vyo Paul Mweranda yatwandikiye muri rya kete ryagenewe abanyagarate, kuri uyu mugoroba nari kuvuga nti nta camwa na kimwe Paul Mweranda yavuze tudashobora gusanga muri Bikira Mariya. Bijya vyamwa ngo ivyamwa vya mutima vy'abagenzwa na mutima mweranda byose tubisangwa mu buzima bwa Bikira Mariya. Urukundo, none urukundo ntiruri muri Bikira Mariya? Siko rwamuhutagije gushaka kwa Elizabeti? Akanyamuneza, genda musome muri Magnificat. Hari umuntu arusha akanyamuneza guhimbagwa Bikira Mariya? Amahoro, genda mu isenakuro muri gisomwa n'abasomeye. None ico camwe ntigisanga mu buzima bwa Bikira Mariya? Ukwiyumanganya, raba Bikira Mariya igorogota. Ubukundanyi, raba mu buzima bwiwe na Yosefu Mweranda. Ubuntu, murabe mu kubaho kwiwe i Nazareti muri ubwo buzima bw'umuryango Mweranda. Ukwemera, mwihweze igihe ahuye n'umumarayika akamubwira ivyo adategera, ku buryo mbere na Elizabeti mu kumwakira yamutangara amubwira ati eka urahiriwe wewe wemeye. Ukugenza buhoro, raba Bikira Mariya mu nzira y'umusaraba. Mbega mu nzira y'umusaraba ninde mwabonye Bikira Mariya yigeze ahambarira ngo ariko aramwicira umwana? Ukwigumya, raba Bikira Mariya igihe cyo guhamba umwana wiwe. Mbere
ndabegeranya n'igihe c'igorogota Yohani yandika ati yarahagaze iruhande y'umusaraba. Ivyo vyose nivyo vyamwa vya Mutima Mweranda Paul Mweranda tubarira, sivyo? Nivyo rivyo vyose bitubwira yuko dukeneye rwose kwisunga akarorero ka Bikira Mariya kugira ngo vy'ukuri tube natwe abagenzwa na Mutima Mweranda. Ndazi neza ko ariho hari ishure ryiza bigisha neza. Murazi mwebwe ngaho i Bujumbura kurondera ishure ryiza abana bashobora kwigamwo nuko kuri international, kuri école belge. Natwe dukeneye kwiga ingene twogenzwa na Mutima Mweranda. La meilleure école, ishure ryiza ni kwa Bikira Mariya. None abatumwa siho bagiye. Ego nuko rero, nubwo rero burya rero ngira nse n'ubuheza aka ingingo ya 6 byo nati ingingo twokwigira canke ico twosaba kuri uyu mugoroba kugira ngo natwe twisuza akarorero ka Bikira Mariya dushobore kuba abagenzwa na Mutima Mweranda. Niho rero uyu munsi umengo ni Yezu wenyene ariko arabidusaba, kandi nivyo abidusaba ashimitse. Mutima Mweranda aratwosha uyu munsi ku buryo budasanzwe ngo twiyegereze umuvyeyi Bikira Mariya. Twebwe natwe abantu b'iki gihe tugezemwo yemwe nibihe mubona turimwo, nuvumengo no bipfuriza kuronka nkuko bitwiye Mutima Mweranda kugira ngo dushobore rero kwakira Bikira Mariya iwacu. Kandi rero ako kamo si twebwe Yezu atanguriye ko kukabwira, si twebwe dutanguye kukabwirwa ko kwakira Bikira Mariya iwacu. Yabigize eklezi y'igitangura, ari navyo nyene twahetuye tuzirikana muri uwo mwanya wose tumaze. Nababwiye uwa mbere yabaye uwa mbere yashoboye kubibwirwa abwira ati ni wiyegereze Bikira Mariya, nabivuze ni Yosefu Mweranda. Bamubwira bati ntutinye kujana Mariya iwawe. Ni muri Matayo ikigabane ca mbere akarongo ka 24. Mbega ni kubera iki gushika kuri iyi saha hoba hariho benshi batinya kujana Mariya mu buzima bwabo? Tugire Kristo. Yosefu Mweranda yarasenze Bikira Mariya nkuko biba ari Imana yiwe, ko batubwira ngo ucumenga ngo Imana ngo tuyitwaye ngo Bikira Mariya ngo atwaye ikibanza Imana. Hari ikibanza yigeze atwara, ikibanza c'Imana yigeze atwara mu buzima bwa Yosefu Mweranda? Jamais. Oya, arabizi yuko muri we nyene ubwiwe biranditse mu mutima wiwe, agira ati yararavye umusuku we muto muto. None ivyo ntabizi. Rero kwakira iwacu Bikira Mariya ati ntidutinye, nta na rimwe bishobora kutubuza kwegera Imana, ahubwo bitwegereza Imana gusumba, bituma turonka ingabirano za Mutima Mweranda gusumba uko twakiriye Bikira Mariya kose. Hari akantu rero naho abashika ku rugero rwo kumutyoza, abo nabo nyene burya nabo nyene barigorewe no kubasabira. Mwama mwibuka kubasabira, basabire kugira ngo bagenzwe na Mutima Mweranda vy'ukuri, no kuvuga ngo bumve uruhara Bikira Mariya afise mu buzima bwabo. Uwundi rero wa kabiri mwavyumvise naho nyene yabaye wa mwigishwa Yezu yakunda. Umwe yabwirwa ngo nguyo nyoko wawe, unyamwigisha acajana Mariya iwe. Nuko nyene yaciye acikana. Mugabo je ndiko ndiyumvira ko Yohani yagenda aravuga ati ariko Yezu urakoze, naho ugiye urakoze. Jewe nama ndabizirikana nkavyumvira. Tumenye neza rero ko aho Yosefu yasandaba ku musaraba, ico ni ikintu gihambaye. Murantunga Yezu aho yasandaba ku musaraba, murantuko gira nuko ko nagira mvuge Yosefu. Aho Yezu yasandaba ku musaraba, Yosefu ntiyarakiriho. Ya Bikira Mariya yari yarapfakaye baje. Nibyo ntavyo mwari muzi. Vyumvikana rero yuko vyumvikana ko Yohani yaciye ajana Mariya iwe. Ubwa mbere ryari iteka
ridasanzwe kuko cari ikimenyetso kandi c'uko azoba ari kumwe na Yezu. Iryo tunga risumba yandi Yezu yari afise ngaha kw'isi yasigiye Yohani ryari iteka. Mugabo no ku rundi ruhande naho urumva ko Bikira Mariya nawe yari akeneye kuba kumwe nawe, sivyo? Kandi n'ubu umuvyeyi Bikira Mariya arabizirikana. Twebwe hariya murazi ko tuvuga ngo rien sans vous rien sans nous. Iryo jambo Bikira Mariya nawe ararizirikana, rien sans vous rien sans nous. Arabizi yuko natwe adukeneye, kandi ico kintu ntimucirengagize. Arabizi yuko rero adukeneye. Rero Yohani yaritomboreye. Hama abandi nabo erega nabo batumwa nyene, abatumwa mu isenakuru barakiriye Bikira Mariya. Biraryoshe kwiyumvira yuko Yohani nawe yari umwe muri bamwe 12. Gutyo rero vyatumye baba bari kumwe, ariko rero abatumwa bamwakiriye hagati yabo nk'umwamikazi, umugabekazi w'isenakuru. Iyo minsi 9 bamaze barindiye Mutima Mweranda. Je nibaza yuko navyo bimeze nk'ivyo twahishurana na Mutima nyene, ko abatumwa bamwakiriye nk'umwamikazi hagati yabo, kandi n'ikintu gose cumvikana. Baramwimitse, bamuha ikibanza kimukwiye. Nawe rero araheza arabafasha kwambaza n'umwete mwinshi ngo baronke ingabirano za Mutima Mweranda. Turabona ingene bamaze kuronka Mutima Mweranda baci bashinga intahe nabo. Burya hariho ibintu nyene turiko turasoma ijambo ry'Imana dukwiye imisi yose kuza turaruranya. Wewe wiyumviriye Bikira Mariya amaze kwakira Mutima Mweranda, amaze kumutwikira gihe yabwirwa amajambo n'umumarayika, akacija kwa Elizabeti, agacitangura gushemeza Imana yitangaza, mutima wanje ntihaza Imana, nuko n'ibindi. Ugacuraba n'ingene abatumwa bamaze kuronka Mutima Mweranda nabo bace bihereza amabarabara bagenda baratangaza ivyiza vy'Imana. None mpumva yuko ivyo bimenyetso bisa. Jero navuye ngira nti ubwo ico gihe hoho Bikira Mariya ntiyari karabigisha nabo ingene bazobigenza nibamara kuronka Mutima Mweranda, bakumva ubwo bukomezi bwo mwijuru. Muti none Bikira Mariya twomwakira gutega abavukanyi, canke twomwigana gute ngo doshoye natwe kugenzwa na Mutima Mweranda nkawe? Ubwa mbere subundi buhinga ni igikorwa c'ukwemera. Ni igikorwa c'ukwemera, ukwemera Imana ndavyi mu buzima bwacu n'ivyo idutegeka gukora. Ngejeje ngaho ukwemera, ubwo uyu munsi uremera, urahiriwe wewe wemeye kwigira tumwe ko n'umukamari zotaha. Ubugira kabiri mvuga nti kwihweza Bikira Mariya nkuko nawe nyene karatwihweza. Igihe cyose tuko turakora tujya cya gisabisho turakura Mugabekazi nyina w'ikigongwe, ntimwigire mwirengagiza kajya kajambo ngo none rero muvunyi wacu turabisha y'amaso yawe ikigongwe. Uko rero ayakurabisha nawe murabe, muhuza amaso, urabe izo ngabirano za Mutima Mweranda zisesekara muriwe, nawe zikuze ko nkako yaravye Elizabeti zikamujako. Hanyuma rero kandi kugerageza buhoro buhoro kwigana ingeso nziwe zose mu gacerere kiwe mu buzima bwacu, twige kwakira ku gacerere kadufasha kwakira izo ngabirano za Mutima Mweranda. Nanone gushika Yezu azogaruke ku isi, Bikira Mariya niwe karoro kacu mugamburukira Mutima Mweranda no kutigira tumuhemukira. Nico gituma tumusaba ngo twisunza akaroro kiwe Mutima Mweranda aze kwa mitima yacu. Wa Mutima Mweranda yagerera muri wa mushahi utatyoye ngo natwe atubere isoko ry'ukwitanga mu butumwa no gutahura cane icumwe wese yatorewe. Ngahantu ndahagarutse ko ntitugume twishinga twiyumvira iteka Bikira Mariya yatewe, natwe turenze ku rugo rw'amazi iteka twatewe ringana nuko tungana. Iteka watewe rihuwe n'ico ushoboye, sivyo none? Rihuye n'ico ushoboye. Imana yabonye ico ushoboye, mugabo nuko n'ivyo dushoboye ntitubikora ku rugero twabwirizwa kubikora ko, nuko kumbure tudasaba nkuko bikwiye Mutima Mweranda.
ubwo rero ukaba ushaka kugabana mutima mweranda canke kumuyoboka, nta bundi buhinga buhari atari ukwakira umuvyeyi Bikira Mariya mu buzima bwawe. Nkundira mperahereze kuri aya majambo ya Patiri Joseph Kentenich avuga ati, uko ugira urukundo runini kuri Bikira Mariya niko mutima mweranda arushirizaho kugusukwa kw'inema ziwe, kandi uko urushirizaho kuzura mutima mweranda naho niko urukundo ugirira Bikira Mariya ruca rugwirirana muri wewe. Ngo ariko barahiriwe abatumwa bo bahawe ikibanza Bikira Mariya, maze kumwe nabo bagasaba mutima mweranda akabururukirako. Ivyo baronse vyanganye n'ivyo bari biteze. Eka na twebwe turahiriwe ko twashimye kwiyegereza Bikira Mariya, tukamutura ibisabisho vyacu, tugashira imbere yiwe ivyifuzo vyacu, ibisabisho vyacu n'ivyo vyose dufise muri twebwe dusaba mutima mweranda. Kuri urwo rugero turahiriwe, turahiriwe. Tugire Kristo. Kureka rero urumva ndababwire uko mutima mweranda na Bikira Mariya babanye, kugira ngo n'aya majambo mpereje ko muce muyumva neza. Mbega hoba hariho abafiyanse boba baje muri kino gisabisho bazananye? Baba bazananye canke bicaranye? Ndabizi naho mwase kuza ivyanyu ndabivuga. Murazi ingene umuhungu n'umukobwa bakundanye, kumva muri ico gihe cyo gukundana batarubaka humva biba bimeze neza. Murazi ukuntu babigenza, bavugana bati, oya nukuri sheri wanje sinorara ntumvise akajwi kawe, nuko akamurondera ntuzewe ijoro n'umutaga akabura amahoro. Nibyo mufate rero iyo ngereranyo, kandi muyifate nk'uko iza isumba ibiba hagati ya Bikira Mariya na mutima mweranda. Rudoviko Grinyo w'Imomforo rero niwe avuga ati, mutima mweranda ameze rero nk'akanyugunyugu. Akanyugunyugu kaguma kaguruka kagenda karaba kihweza, nkuko nyene yagira nta mwombonera Bikira Mariya, nta mwombonera Bikira Mariya. Ati ahantu rero musanze, ahantu musanze aca agenda ngo ba. Ubwo rero nawe no ushaka kuko mutima mweranda akubira, urabika Bikira Mariya muri wewe. Tugire Kristo. Mariuri ntore yitorewe mu bandi, wabaye ingori ikwiye mana mutima mweranda yo binyange yo
mutima mweranda yo uri nyange yo uri nyange Mariya uri nyange nyange tagere